bose baratinya kwacha badati nzotahana gute imitahe yiwanje ninagira ico nico kibazo cya mbere abaza ndaza nk'investisa nkacangurisha mu marundi nzoca numura amadolari heye kugira nshoye kugara patrimoine ya madividende yiwanje mu gihe naronka access muri circuit classique mu gihe ndonka ayo mafaranga kuri to ya marché parallèle nzi yuko bansanze bashobora kumfata bakamfunga sinshobora gufata iyo risk rero ko mutubona rero ko les idées zidashobora kuza kubera iyo ngorane sizi ko mwabonye muri minsi yari Organisation des Nations Zilingana nze kuvuga izina tanze imiduga iha muri leta hajya kwara kuyikura bo bashaka kujya muri electric mugabo ingene baza kubikontabilize wabo izo cicika edo development ku miduga bagiriyemo baciye baduha twese tukaca tuyandika ko muni don ya nakana naka oro baronsa amafaranga mashashi politiki yabone yo kugura imiduga reka tuce tuyikura genda murabe mu ambassade ubu presque benshi bafite todo croissance ni PIB turaba y'umwaka umwe n'undi mwaka ko twadugije umwimbu mugabo tanditswe taux d'inflation ni evolution y'ibiciro ngene vyagiye biraduka cyo mfatana kino kibazo marimo bacati ibifungwa birashobora kuba bikwiye hama bikazimba yego birakunda ndashobora kwimbura mbwa nkabura ngenda bishikana ku isoko example hari no munsi ugiye ruguru asanga bigwa make ko yababuzi baje kubitura ruguru kubera transport yagoranye kuko l'inflation iva tout simplement kuri disponibilité ya produit twashoye guproduza loka twashoye kuronka mugabo ifo ko tuyashemina kuri kwisoko naho nyene ibyo birashikana baza yuko ataroko dafise byo kujya bikwiye kwari byo byatumye biduga ko nacyo yikashobora kuba cause Gabi misi yose ni murabe dusubire inyuma gato muraza gusanga kino kibazo cya carburant kiri persistant kiri à l'origine ya augmentation ya prix bica vyonga ko n'ibyo bintu rero tuba dufise aya ma inflation ari importée zinambara zo muri Ukraine zica ziga effet canke bimwe by'abahuti usanga bazi biyaho ducisha ibidandazwa biratuma prix tuga nk'urabona bari abacisha ibitoro bose hari muri détroit ya Hormuz murabona ibyo biko biraba no munsi bituma le prix iduga kuko ni inflation est importée et honorable asanzwe atwara commission yamaho yari yakivuze donc ivyo rero birashika ndashobora kuduza taux de croissance mugabo na inflation katuga mugabo urumva yuko tari soutenable ivyo rero nibaza ko ari umuco mari muke twoshobora gutanga par rapport icyo kibazo honorable premier vice yavuze ikintu kijanye n'amazi qui est très important yanavuze neza yuko amazi ashobora kubijumbura kaduka igihe mwatangura reflexion y'iteka muvuga ngene twoduza amazi rukambasi naciye niyumvira muri Burkina Faso n'igihugu kiri mu bugaragwa nako ndarondera l'information nuko paraît-il ko bakura amazi aho igisagara cya kabiri kitwa Bobo Dioulasso si les informations officielles arizo bayakura a 800 mètres a 800 km avuye Bobo Dioulasso agiye wakatugungana ko ndiyumvira yuko ko yasanzwe hariho plaine biroroha mugatwe dufise imisozi mugana naciye mfata Gitega Bujumbura ndavye na hamwe dufise twebwe 800 km na hamwe ko kuva ngagushika ikobero menga ndesa 50 km si igihugu nka Burkina Faso kibikora kuko amatwe ansumira me semble-t-il yuko les Hollandais babafashije kumurazi ko bakomeye muri ivyo by'amazi barashoye kubafasha barayakwega nibaza rero yuko kimumaye ko muravuga cyo ko hoba kwiyumvira cyane cyane twiyumvira utuntu duto tout simplement mu gihe dufite icyumviro yuko turiko turajya kure ifoko twiyumvira ibiro binini cyane rero bisaba yuko twicara tukiyumvira ni gute twushwa ku aya mazi kuyakoresha ngaha mwavuze rukambasi mugani mwavuze mu Rumonge ni ya quelques mètres mungaye ingorane zirahari bisigura ko reflexion zacu tugira kenshi
tutatilansa amadefi ati ni defi katubikore. Bakunda kuvuga kenshi ngo la nature nous a gâtés. Burya ibihugu biri en difficulté nivyo vyiyumvira cyane ingene bitorera inyishu ibibazo byabo. Nibaza yuko ariyo zone de confort bisaba ko twovamo turabe ngene twoshobora gukoresha amazi. L'eau douce mwareko murakivuga, l'eau douce nkibi abakatari bayafise nk'aya mazi, nibaza yuko yonyene yashobora kubatunga yonyene. L'eau douce konsa handi hantu hose aboneka ayo mazi. Nibaza rero ko ari defi mwashoye kutukuransa yo gutuma twiyumvira ngene twocyo koko. Cengira ku kibazo cya honorable Boniface yavuze ki ya gestion gestion ya management de marais. Sibyo byonyene nababivuze ama infrastructure yose konerite y'ama projet kenshi umengana ikintu bagise amafaranga y'uwacu. Bisaba yuko tuza turiyumvira la maintenance yayo. Ndibuka muri ya butipe igihari kenshi bace bashiha ivyapa ingene ibarabara rya pave tusha gukura ugucafu mu miserege canke tukamenaja fatanije na cya kibazo honorable comme yari yavuze kubijanye n'ingene ibarabara amabuye arashobora kuva mu ibarabara mugaka cyaturindira yuko batuza gukora abandi bantu kandi on peut organiser abantu tukasubiza amabuye mu kibanza. Ico rero maintenance des infrastructures zibaho tureke nizo zonyene za les projets financés par les partenaires zashuye kutuha. Son excellence amazimisi atugendera tubwira ati none ko mudafata neza n'ivyo mufise mukaje mushaka kubaka ibindi. Nibaza muri finance mari mukiriyo murazi ngene ijya nzu amahera yatwaye mugabo n'akantu karameneka gatoyi tukasubiza kandi ufise possibility yo kuyiprevoya muri budget tukabikora. Simvuga ko atamafaranga dufise peut-être ndufise uwo mucyo kumva yuko ikintu ari gwacu twogitegura. Nibaze yuko tout ce qui est maintenance des infrastructures que ça soit izaba financé par les partenaires canke iziwacu turiko turahimiza cyane ama administration yuko mu mabije yabo bashiramo amafaranga yo kumaintainer ibintu. Muri discussion turiko turagena na nyine teka kubijanye na gateka hall murabona ibintu biri muko bingana mugaye iyi no munsi twese tuca twikorera amaboko kandi assurance uyishizemo assurance ni noyi cyane ukazura yihabuke buke. Donc rero twoja muri logique yo kuza turiyumvira ku maintainer ivyo twamaze kuronka deje. Si vya leta byonyene ni bake bari ngaha bamaze gufata assurance y'inzu muga turabona ibiza biraba kubera inzu zahiye kubera amatara. No kuvuga ko iyo culture nayo dufise yo kufata ivyo twaronse. Ndakunda gutanga example umuntu akagura television nk'ijya yayiguze miliyoni 3 muga akacana no kugura stabilisateur ya 60,000. Donc nibaze rero yuko twohindura notre façon yo gukora. Gestion des déchets solides liquides cyari cyavuzwe yuko twocongeramo twogishiramo burya ama plastique azochika izindi ngorane mu misiza. Anashatse kuvuga yuko ari ikintu tegezo gutira kwa attention byo tiko turakora. Honorable Nova yavuze kijanye na projet de résilience 116 milliards. Iyi ni projet ya Banque Mondiale yo gusubiramo amabarabara perte de transport amabarabara 116 milliards kuibarabara ni make cyane. Abubaka amabarabara bizi 1 kilometre yashaka gutwara $1 million ni 3 milliards. Kuibarabara n'amahera make cyane yasamara menshi cyane. Amabarabara yagutse tuyakore nagitega mwavuze kuri iyo projet perte nyene harimo étude de faisabilité ko murazi gihe son excellence yakuma vango abantu muri ARB bagenda n'amatheodolite on a été obligé kuja tushira étude de faisabilité kuri projet perte kugira juste turonke les informations ngene vyo koko. Unification de taux de change mwavuze zijya ziri muri situation kumeze no munsi ngene twostabiliza le cadre macroéconomique. Mwako mubaza ngo ngene bizoshikwako nagana bemvite mu dufashe le programme de stabilisation macroéconomique turiko yabaye adopté en conseil des ministres mu birimo byose byokogwa. Le débat yabaye nini cyane
mu gihe haba devaluation ya mbere muri 2023 nuko no partenaire notamment FMI yavuga yuko twotangura kwinivya ko ari yo solution kugira dushobore gukura ibibazo by'ibitoro ibiza by'ifumbire mugado notre côté twe tuvuga ati ni ibibazo bitandukanye biza taux de change ibaye différence ibaye nini ni conséquence ya mauvaise politique budgétaire ko twaretse abantu bagakonsoma en désordre amasoko en désordre ko tutatoje amafaranga muri obere muri politique fiscale kugira du finance notre budget dukoresheje amafaranga tutafasha amadeni ko ari politique monétaire y'amafaranga aza gufinansa twagiye gutora muri BRB ko ari problème ya ma politique sectorielle ko tudashora hanze ainsi de suite. Ibyo byose rero biri muri ico gitabo birerekana les actions que nous sommes en train de mener kugira tugabanye iyo différentiel. Nicyo tuko turakora inyishu ico kibazo biri muri iyo programme de stabilisation macroéconomique sur 25-27. Chenja ku bazo honorable Emmanuel abajije avuga makinga kujyana na infrastructure turavye byashizwemwo kutuzobishikako anatanga karero kama PPP sinzi ko mazimisi mukurikirana cyo turiko turakora cyane muri agence de régulation des contrats PPP nabivuze neza yuko les sources de financement soit na ma ressources intérieures soit na ma aide au développement honorable Sukuru yavuze neza les investissements directs étrangers na ya ma mécanisme ya PPP na ya mafaranga yo muri diaspora yose dukoresha tugira ide cheni shone kibazo honorable Sukuru yavuze ide nizishwa kuza mu gito do change kimeze gutya bose baratinya kwa cyabaza ati nzotahana gute imitahe yiwanje ninagira ico nico kibazo cya mbere abaza ndaza nkinvestisa nkacyangurisha mu marundi nzoca numura amadolari heye kugira nshoye kugara patrimoine ya madividende yiwanje mu gihe naronka access muri circuit classique mu gihe ndonka ayo mafaranga kuri to ya marché parallèle nzi yuko bansanze bashobora kumfata bakamfunga sinshobora gufata iyo risk rero ko mutubona rero ko les idées zidashobora kuza kubera iyo ngorane ubu tuca tu aya ma mécanisme ya PPP ari ama contrat menshi ariho yavuze cyama mu gisata cy'amatara murazi two turakorana gigawatt ziri muri yo sense ziya zose mubona ziri kuzaba mu gisata kenshi abara ama mécanisme ya gutyo ariko arashigaho leta ishiraho quelque chose nabo bakaza hama vya diaspora navyo nyene kuko donc tusipoze yuko abavanga barashobora kuza naho yoronka amarundi arashobora kuyakoresha ibindi cyo kimwe n'umuntu avanga ategezwa kura patrie je biko birakogwa rero mu bisata bitandukanye nanga karero par exemple ivyo tuko turakorana aho mwabonye visite ya l'ancien président nigérien dushaka dukore PPP mu kubaka ijya garutiere yo mu Rubirizi mugabo ibarabara izo bari PPP no muri no budget tegezwa kubishiramo bazokubaka garutiere mu Rubirizi mugabo kubaka 20 km kuva ngaha kwa Muswahili kwinjira mu Rubirizi tuvuye mu Rubirizi tukaca tumanuka gushika kuri RN5 ibarabara izo bari PPP aho leta ishobora gushiramo ibice 70 kwijana tuzovuga bigiye muri budget ivyo nibaza yuko turi muri yo sense ibyo mubona tuguma turondera badangote n'abandi bose ni muri yo sense dushaka gukorerako mwabaje kibazo ngo twaba tuzi gituma abagwiza tunga bataza nibaza ko mukizi nico nayemeje kuvuga mu gihe le cadre itari aseni itari stable ou le taux de change hinduka ku mwanya ku mwanya le taux d'inflation hinduka ku mwanya ku mwanya aho no munsi shaka gufata ukarondera kurapatira amafaranga yabikakugora nta numwe ashaka kuza nico gituma dutegereza gushira ingufu nyinshi cyane mu gustabiliza le cadre macroéconomique uko nivyo birasira umu investisseur avuga ati dollar ryanje shizemo no munsi rifise no valeur ejo bizo bimeze gute nico nibaza yuko gituma batashobora kuza cyane honorable Pacifique nibaza ko nyene iteka yatanze inyishu kubizana n'amamizire yo gushira hamwe abantu mu ma transport en commun ivyo nivyo rinda kuba ivya leta yonyene je donne un exemple très simple
ndibuka nkora muri BSD twaragerageza tukaronka ibitoro mu miduga yabo dukorana mugabo ni bayitonda nayi bose hari umwe yatwara aba isomene yindi akatwara abandi ni flexibility kuko twategezwa kuba karorero twebwe nk'abategetsi mu byo turiko turakora ni flexibility hanyuma tube responsable n'ingene tubikoresha nituje tubona ko ari vya leta ko tutegezwa gusohoka n'importe quel moment ko ndafise iyo possibility yo gusaba ibitoro mugasi bose babironka plus ndabikoresha ari byinshi cindi mitana wa wundi atarafise ingene yoja kubisaba ibiro nivyo rinda kuba itegeko ya leta ikindi cya kabiri aha umugore arafise imodoka umugabo arafise imodoka umugabo mwese musohoka kandi nano mwaba ku birometero 50 sinzi ko bayita ko namba ariko voiturage ibintu nk'ivyo iburaya urahari ama espace ugera mugasiga imodoka imwe mukaja mu yindi turabe natwebwe nos habitudes de consommation yuko koko ivyo tuvuga vya discipline turi muri vyo hanyuma komsa tubikoze twoca tubigeneraliza n'ahandi hose ikindi yashuye kwishuranya n'iteka n'ibi vy'ama véhicule électrique beaucoup plus turiko turagira murazi kuba ta taxe ari ama taxe nkabi cyangwa 3 adatangwa umuntu aguze imodoka électrique hanyuma uguze bus ya plus de 30 places électriques na taxe ariho sizi ko mwabonye muri minsi yari Organisation des Nations Unies nze kuvuga izina atanze imiduga iha muri leta hajya kwara kuyikura bo bashaka kujya muri electric mugabo ingene baza kubikontabiliza iwabo izo cicika edo development ku miduga bagiriyemo bakiye baduha twese tukaca tuyandika ko ni don ya naka naka oro baronsa amafaranga mashashi politiki yabo niyo kugura imiduga reka tuce tuyikura genda muri mu ambassade ubu presque benshi bafise ama véhicule électrique donc ils s'adaptent en fonction de la situation turimo twaravuze ikintu kijanye no kugura ama bus électrique c'était dans ce sens kandi bazayimana dushoboje ari zizoshika kujya turabe ko twosahiriza Honorable Chiza yavuze cyane 9400 milliards arabaza ati aba partenaires ça représente combien le total 9,761 financement extérieur 1584 ça représente 16%. Ça représente 16% le financement extérieur. Usicho mwavuze tuca twongera ku ma projet nuko twerekana kuri tel projet bashiramo angahe ça donne une indication ingene bimira neza. Ikindi cya kabiri kijyanye na n'ingene ama projet ataba exécuté kubera usanga dusamara cyangwa iki ubu twaramaze kuba ati amafaranga tumaze kurongera ko arama engagement déjà il faut que tu pousses les gestionnaires des projets kugira ba consommer naho nyine tubikora partie des évaluations ou de évaluation ma projet aussi ya Banque mondiale imwe tugerageza kuraba ibibazo bihari aho tuza turabwira abashikiranganje wese afise devoir yo guhamagara umu responsable wa projet sous sa responsabilité akamonitoringa kujya tumonitoringa ibindi byose kuko haraba igihe ama projet n'ama société ya leta uwamenga n'utundi tu ministère ku ruhande ubu rero nicyo turiko turakosora kugira turabe yuko umuntu projet imunaniye tubimenye hakiri kare turiko tuyumvira n'ingene twoshya amategeko umuntu projet yananiye atajya mu yindi projet kuko umuntu projet yamunanira 8 ans akayita akaza gufata indi projet nshasha kugira bumve yuko bafite des contrats de performance icyo cyo dufasha cyane mwavuze ikintu cyo gutegura imigambi turaba les charges récurrentes za maintenance nari nakishuye two biraba tukoza turabishiramo mu infrastructure yose kuko hajya tugira amortissement dans une société privée twategezwa kugira amortissement namba narubatse finance en 2015 igahera nategezwa kuba mfise amafaranga d'amortissement shira ku ruhande ku buryo durée de vie iheze kuko c'est ça le rôle ya dotation aux amortissements rero twovyumvira duce dufatira no kuri ya agateka hall
non seulement gushiraho assurance yayo mais aussi kwiyumvira igihe cyuma gipfuye nituze kurondera amafaranga ku munota wa nyuma cyo turaya prevoir kuko uriko ya prevoir sur une longue période utwara duke mugabo munsi bizopfa ucyumva umengana umuzigo bica bigora gushira mu ngiro